Ndabaramutse abandi ndabamwiriwe bivanye naho muherereye. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru yibanda cane cane kuba biri kuvugwa mu gateka kazina muntu, biba biri kuvugwa mu cibano, biba biri kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse na bya bindi byose muba mwaranyigijwe turabitohoza amaze tukabaha ido n'ido. Nizere ko we kurikirana imboneshakure imwe rudende dushikiriza amakuru n'ibiganiro utaronka ahandi, wamaze gupyonda kuri saboni kugira ngo uko ducijeho inkuru bene nk'izi ujye uba uwa mbere mu gushyirwa nabyo. Twabateguriye amakuru menshi anyuranye, murasabwa kuza kudutega yombi kugira ngo murusheho kumenya ibiriko birajya mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru yacu tatangurire kuri no nkuru iri kuvugwa cane. Ntimuhendwe ngo mugiye muri Schengen. Inyuma yo kubona ko ubusuma bwabaye ndansi ku bantu bashaka kwigira kuba hanze, ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano bwatanze impanuro ku bashaka kujabuka baja mu karere ka Schengen. Nk'uko umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Pierre Nkurikiye abishikiriza, kugira ngo uronke visa uje muri karere ka Schengen nuku bigenda. Papuro ariyo visa rukwemerera kujayo nta na rimwe rutangwa bakurungikiye. Ubanza kuja mu buserukizi bw'Ububirigi aha i Bujumbura, naho nyine ubanza kuzuza ibintu kuri bwa buhinga bwa internet, ugaca ugenda ujanye ibyo wujuje. Ushitse muri ambasade bararaba ko bikwiye, basanze bikwiye ucutera igikumu kugira bagufate amakanda bakagufotorera aho bari wowe nyine wigiriyeyo nta ntumwa utuma. Pierre Nkurikiye akomeza avuga ati, kuri ico uza ukubwira ko agiye akurondere impapuro zija i Buraya azikuzanire azoba akubeshe kugira akwambure utwawe, kuko barakeneye amakanda yawe n'ifoto yawe bifatiye ukavugana nabo imbona nkubone. Pierre Nkurikiye aranakebura ababyeyi ngo barabe abana babo, ndetse n'ababyeyi birinde kurwa muri iyo mitego yabo ba escroc, kuko ibyo byo kwiba biriko biratera ingorane mu miryango. Abafashe amadeni ngo baje mu karere ka Schengen ubu bariko barishuzwa, abandi bariye amatongo impangu ubu bari mu kangaratete ntibafise uko bagiye kubaho. Tuvuye ngaho kuri no nkuru, amakuru yacu tabandanirize kuri no nkuru nayo iriko iravugwa cane. Amashengero n'ibihuha ni bimwe mu bituma abantu baticandagisha. Muganga Yohani Claude Bizimana arongoye umugambi wagutse w'igihugu ujejwe gucandaga avuga ko hari inyigisho amashengero aha abayoboke bayo, bigatuma batitabira canke ngo batware abana babo ku rucanco. Izo nyigisho ngo zibwira abakirisitu ko iby'incancu ari ibya shetani. Ariko kandi uwo arongoye Pave avuga ko hari n'abadusumisha ibihuha bavuga nabi incancu, bigatuma abatari bake bareka kuzitabira. Jean Claude Bizimana atanga akarorero k'ibihuha byabesha abantu ko urucancu rwa COVID-19 abarwiteza bazoca bapfa canke ntibasubire kurondoka. Ibyo byose uwo muganga arabibeshuza akavuga ko ari ibinyoma, agasigura ko uruconco atakindi ruba rugamije atari ukukingira ingwara, kandi ngo abahinga baba bararwize ko neza ko atangaruka mbi rushobora gutera. Ibyo yabivugiye mu ruganda ku bamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 5 ukwezi kwa 4 umwaka wa 2023, bwari rwatunganijwe na OMS ifatikanije n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo amagara y'abantu, mu ntumbero yo guhimbaza isabukuru y'imyaka 75 imaze ibayeho hamwe na 60 imaze ikorera mu Burundi. Mbere yuko tubandanya amakuru yacu, reka tubanze tubamenyeshe ino nkuru idushikiye kano kanya. Nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe indero Françoise Habyarimana, ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja mu gice c'inyuma c'ishuri shingiro kizokorwa kuva ku igenekerezo rya 30 Rusama gushika ku igenekerezo rya 1 Ruheshi umwaka wa 2023. Ikiranganji Françoise Habyarimana yamenyesheje kuri uyu
wa karindwi Ndamukiza 2023 mu ntara ya Gitega mu gihe yariko aragirisha inama abakozi bakuru bo mu bushikiranganji bw'indero hamwe n'abayobozi b'indero mu ntara zigize Uburundi. Amakuru yacu tabandanirize kuri ino nkuru y'umubabaro iriko iravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Umugabo w'imyaka 55 aba ku mutumba Muramvya komine n'intara bya Muramvya yaraye yishwe aciwe umutwe mw'ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ukwezi kwa kane umwaka wa 2023. Babiri bagirizwa ko bakoze iryo bara barafashwe hakaba harimwo umukwe wiwe. Mu kibano bikeka ko inyanduruko y'ubwo bwicanyi yoba ari amatati y'amatongo na rirya uwo mukwe wiwe ngo yaramaze igihe ashaka ko iryo tongo ryo kwa sebukwe rigurishwa kugira ngo aronke amahera. Tuvuye ngaho kuri iyo nkuru y'umubabaro hari indi nkuru iriko iravuga cane ku bijanye n'igisata c'indero. Kirazira gutoza amafaranga ngo nayo gufungurira abanyeshuri bari mu ndaro mu gihe bariko bitegurira ibibazo bya leta hamwe n'amafaranga ahabwa abigisha kugira babategure. Bivuye ku myidogo y'abavyeyi, umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi Françoise Habyarimana yahagaritse ibyo gutoza amafaranga abavyeyi. Umushikiranganji avuga ko ayo mafaranga atategeko na rimwe yisunga ko gutegura abanyeshuri biri mu bikorwa bya minsi yose by'umwigisha kuko amanota aronka ariyo yerekana ubushobozi bw'umwigisha. Yabishikirije kuri uyu wa karindwi Ndamukiza umwaka wa 2023 mu nama ariko aragirisha abakozi bakuru bo muri ubwo bushikiranganji bari kumwe n'abayobozi b'indero mu ntara zose. Tuvuye kuri ayo makuru yarebanaga n'indero, amakuru yacu tabandanirize mu ntara ya Gitega. Abagura ibiyoba biseye bazi ko bagiye bafungure agasose kanoveye bagasanga baguze agafu k'ibigori. Bamwe mu baguzi b'ifu y'ibiyoba mu isoko nkuru ya Gitega baridoga ko hari ababicuruza bakabisyana n'ibigori bagira barashize mu gasosi bakarindira ko kavura bakabura. Abamaze kuja kuraba aho bariko barabisya ku mashini baremeza ko bamaze kwibonera ko intete z'ibiyoba ziba zicanze n'iz'ibigori. Ubajije ababicuruza umwe wese yivugira ku gatwe kiwe ati sindimwo, ariko ntibahakana ko bidakorwa. Bavuga ko ababicanga n'ibigori baba bagorwa no kubidandaza guhera ku by'amajana 2 bimenyerewe na rirya iciro kigurwa amafaranga. Tuvuye ngaho kuri no nkuru yaririko iravugwa, amakuru yacu tasozerere mu ntara ya Rumonge. Uduti bita udufatisho turabujijwe kudandazwa mu ntara ya Rumonge. Iyo ngingo yafashwe n'userukira ikigo kijejwe gukingira ibidukikije mu ntara ya Rumonge kuri uyu wa karindwi Ndamukiza umwaka wa 2023 ngo ni mu ntumbero gukingira ibiti by'amapinusi avamwo utwo dufatisho kugira ntahone. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twabateguriye. Ndabibutsa wowe utaravyonda kuri sabone ko wavyondaho kugira ngo uko ducisheho amakuru bene nkaya ujye uba wa mbere mu gushyikirwa nabyo. Kandi kanya kari buze arandi makuru turi kubatunganiriza musabwa nayo kuza kuyatega yombi kuko abahishiye byinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.